Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro haracyariho ibyizigiro. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nakomeze kubana namwe. Mwarahizagiwe cyane rwose muri umugisha w'amahanga menshi. Nagira ngo dushimire cyane abantu maze kugira subscribe kuri no channel yanyu ya Haracyari Ivyizigiro TV. Imana ibaho umugisha. Nongera mbibutsa no kuri Facebook na TikTok ni Haracyariho Ivyizigiro TV. Aho hose uzasangaho ino nyigisho. Imana yo mu ijuru iguhezagire cyane. Turakomeje rero ikigwa cyacu turiko turiga gifise teme cyanye ijambo ry'umutwe riravuga ngo ingaruka ziri mu kunywa inzoga. Narababwiye ngo ikintu cyose umuntu akora akiri muri buno buzima kirafise ingaruka, ari cyiza ari kibi kirafise ingaruka. Ibyiza umuntu akora bigira ingaruka nziza, ariko ibibi umuntu akora bikagira ingaruka mbi. Imana igumugisha rero wowe uri kurakurikirana zino nyigisho. Ndizera kuri kurafashwa, ndizera ko ariho byinshi uri kuratahura kubijanye n'inzoga. Twaravuze ni bande bemererwa kunywa. Iyo video yaratambutse twongera turavuga ati niwe mugwi Imana canke Bibiliya itemerera ko bonywa canke bokoraho. Ibyo navyo cyo cigwa cyaratambutse muri video twigishije hari inyuma, ariko ubu rero twaratangiye aho turiko tuvuga n'izihe ngaruka ziri mu kunywa inzoga, n'izihe ngaruka ziri mu kunywa inzoga. Novuga aho tugeze muri kino gice ndashaka ko tuvuga ikintu kigira kane. Turamaze kuvuga ingaruka zitatu ziri mu kunywa inzoga. Ingaruka ya mbere twabonye yuko umuntu iyo anyoye inzoga arashobora kwisanga yaryamanye cyangwa yasambanye n'umwana wiwe nk'uko vyagenze kuri Loti. Kandi ingaruka zigira kabiri twavuze inzoga izatuma utakaza imbaraga z'Imana, izatuma utakaza ibanga ry'Imana. Twavuze icya kabiri cyo inzoga ishobora gutuma utakaza ibanga ry'Imana, nkuko Samusoni yamenye ibanga kubera inzoga. Birangira bamuye umushatsi, birangira bamunogoye amaso kubera inzoga. Zirafise ingaruka. Twaraborebeye hamwe ingaruka igira gatatu. Inzoga izatuma utakaza ubushobozi bw'Imana, nkuko Samusoni nyene yatakaje ubushobozi bw'Imana kubera inzoga. Yisanga bamuye umushatsi kandi ariho ubushobozi bw'Imana bwari buhagarariye. Imana umugisha. Mbere ko mvuga ingaruka ya kane, ndashaka tumanze dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itanguriro ibice byaho ni 9:21. Aravuga ngo anywa vino y'izo nzabibu araboregwa, impuzu zimuvako ari mu ihema ryiwe. Imana yahabwa icubahiro. Biratubwiye ngo anywa vino ngaraboregwa, impuzu zigirane, impuzu zimuvaho. Ingaruka ya kane iri mu kunywa inzoga, inzoga izatuma utakaza icubahiro. Inzoga izatuma utakaza icubahiro. Ukaba ukeneye kurinda icubahiro cyawe, wirinde kunywa inzoga. Muzarebe abantu, aranigeze kubona umuntu w'umusaza akuze kandi w'umumama yataye impuzu ariko aratamba azunze ibibuno nyene, yataye impuzu. Umuntu nyene ushobora kubona ko ari umuntu w'umunyecubahiro, mugabo impuzu yazitaye kubera inzoga. Hari n'abandi baryama mu mifurege, abandi bakavuga nabi, abandi bagatuka aho batari bakwiriye gutuka, abandi bakabwira nabi aho batari bakwiriye kubwira nabi kubera inzoga. Inzoga izatuma utakaza icubahiro. Impuzu zizakuvaho, abantu babone ubwambure bwawe, batakagombye kubona ubwambure bwawe. Hari abantu baryamanye n'abakozi babo n'abana babo kubera inzoga, nkuko twabibonye Loti aryamana n'abana be kubera inzoga. Inzoga zizatuma ukora ibintu utakagombye gukora. Hari abantu batanze amafaranga yabo, hari abantu bagabye amafaranga yabo kubera inzoga. Hari umuntu umwe narizi yakundaga kuboregwa. Iyo yaboregwaga amafaranga yayatereraga mu ziko. Yarashobora kuza yanyoye, yaborewe mumuteye ishavu, amafaranga agaca yatwika yose, kandi ejo azaba yakeneye. Inzoga irashobora gutuma umuntu ashika mu kabari, nibaguhera imwe, nibakongere.
hari umuntu bita ngo nibakongere. Uwo muntu rero bita ngo nibakongere yarakunda kugenda mu kabari. Rero iyo bamutegera yaborewe bazi ko afise amafaranga baramukurikiraga. Rero yaborewe rero yashobora guca yigamira hariya agaca abwira uwakabari ati wakabari bose bahera rimwe bose bongere, bose bagakoma amashi ati wowe uri umubosi, wowe urakomeye, wowe uri mwiza, uri umuntu muzima, bakamutera intege n'amashi. Cyavuga ngo nibabongere n'irindi, nibabongere amafaranga yose akisanga yo yatwaye n'ay'umugambi yose yamariye ngaho, akongera akajya no mu ideni agagwatiriza telefone bamwita ngo nibakongere. Rero hari abantu bameze uku nibakongere, ashobora kugenda mu kabare yanyoye akavayo ariye n'ideni n'utuntu twose adusiza aho ngaho. Zirafise ingaruka itari nziza, ishobora gutuma ubuzima bwawe bwangirika nka nibakongere. Nibakongere yarapanga imigambi igapfa. Nibakongere yashobora guhembwa amafaranga uno munsi yakoreye yose akarara yamaze, ejo kuwa mbere akongera agasaba ideni y'ivyo kurya, agasaba n'amafaranga ya bisi amwunguruza amujana ku kazi kandi ejo yari yahembwe. Nibakongere rero nibakongere yaratumye ubuzima bwe bwangirika. Yubatse inzu birangira amabati agenda yagurisha, akura ko rimwe hakurangiza inzu ngayiheze, ahubwo yatangiye kuyisambura agenda agurisha ibati kugira ngo yikureho amadeni. Nibakongere nta kintu cy'agaciro yaragitunga, byose yabimariraga hariya mu kabare kubera yaramwa akaboregwa. Nibakongere nawe nibagwe. Hari n'abandi bantu iyo banyoye bagaba n'ibyo bafise bakabigaba. Iyo yanyoye nyene abayumva akomeye, agenda aragara, agenda arabyimba, abayumva nakabare kose ari kwiyo. Hari n'undi muntu aborewe amena ibidaji. Hari undi muntu nabonye yaborewe yanyoye, yabwiye ati muzani karato mushyire ngaha, hama kanwa yegeye kunywa agacamena. Abasereveri bakaza ndise kuri kuramena ibidaji, we vyagenze gute? No ikibazo kiriye n'ibidaji nibihari ku isoko, muri fagitire uraza gushiramo n'ibidaji. Iyi karato wazanye nisubira inyuma uze kuza gutora ibidaji vyawe. Ayegeye kunywa agacamena. Ari abantu baba bameze uko. Inzoga rero izatuma ubuzima bwawe bwangirika, ndetse na kariyeri yawe ikungena ugaragara hanze izakwangirika. Turacavuga ku ngaruka. Haleluya. Uyu mugabo rero yitwa Nowa, nawe ni umukozi w'Imana kandi yubahaga Imana. Mwibuke ko yari umuntu yashimwa cyane n'Imana mu bantu bose bari hano ku isi. Mugabo Nowa amaze kurira ubwato, murazi vyabaye nkuru singiye kuyigarukaho. Murazi ko ingeso zabo mu isi zari zarononekaye, hari ibyaha by'uburyo bwose byakugwaga n'abantu bo mu isi. Bituma rero Imana yo mu ijuru irakara, irababara kubera icyo gihe cya Nowa. Birivuga ngo hari abamarayika bamanutse baze ngo bashima abakobwa bo mu isi, baryamana nabo, babyarana ibigabo by'ibinaki binini birebire, ngo byarakuraga n'ibyagira aho bigarukira kandi byakuranaga ikibi. Noneho ingeso zirononekara, ibi biragwira mu isi. Mana ngo mugabirebye Nowa iramushima. Nagomba nawe mu bihe uri kurabamo Imana ikurebye igushime. Nimba mu bana igihumbi uzaburimo Imana ikurebye igushime. Burya biraryoshe cyane gushimwa n'Imana. Gushimwa n'Imana biraruta gushimwa n'abantu. Abantu nubwo bakwemera, abantu narababonye, abantu bakwemera mu gatondo, ku mugoroba bakaba baguhindutse. Murashobora kubwira ko agukunda kubera muri kumwe, ariko mwavana uwo nyine ni wakwararaza, ni ukuvuga nabi. Murashobora gutera amashugwe muri kumwe, ariko mutari kumwe akagutera amabuye. Murashobora gukwemera, kuguha icyubahiro, gukubaha, agakura musa neza nyakubahwa muri kumwe, ariko mwamara kuvana ngo uriya muntu nyeretse ibyo nasubiramo, iriya bumbafu n'ibindi bintu bitandukanye. Rero abantu nuko bameze. Ntuzashukwe n'amakofi y'abantu n'amashi y'abantu.